Nikaze kubana namwe murano makuru yanditswe mu binyamakuru muri iyo ndwi turangije. Banki nkuru y'igihugu BRB yarakiriye ivyavuye mu gikorwa cy'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI kwibwirizwa rya gatanu mw'itangazo ryo kwa 18 Rusama uyu mwaka. Nivyamenyeshejwe na Edouard Normand Bigendako, umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi, abicishije mu itangazo ryasohotse kwa 21 Rusama uyu mwaka. Kinyamakuru Jimbere Magazine candika ko BRB ishimira umugwi wa FMI ku biganiro vyiza bagiranye n'abategetsi b'u Burundi. BRB irashima kandi ko FMI yemeye ko hari intambwe zatewe n'abategetsi mu kugumiza hamwe ubutunzi bw'igihugu mu gihe isi n'akarere bikiri mu ngorane z'ubutunzi n'umutekano. Nkuko bishikizwa muri iryo tangazo rya BRB, ibiganiro vyakozwe mu gushira mu ngiro uburyo bwo gutsimbataza ubutunzi umwaka 2025 ushira umwaka 2027 ngo vyatanguye kwerekana inyungu nziza ku butunzi bw'u Burundi. Icegeranyo kandi ca FMI cashize ahabona bimwe bikuru nk'ubutunzi bw'u Burundi buhagaze neza, ngo bwateye imbere ku rugero rw'ibice 4.2 kwijana mu mwaka 2025, igabanuka rikomeye ry'iduga ry'ibiciro rigana ku rugero rw'ibice 8 ku mwaka, hamwe no gukomeza agaciro k'amafaranga y'agaciro mvamakungu bitewe no kwiyongera kwitunganywa ry'ubutare hamwe n'itunganywa ryiza ry'ibishogwa hanze igihugu. Ibindi birimo ngo n'uburyo bwo gukingira amafaranga ya leta, aho igihombo cy'ikoreshwa ry'amafaranga cyageze ku bice 3 kwijana vya PIB mu mwaka w'amafaranga 2025 ushira mu mwaka 2026, kugenzura neza ideni ry'igihugu ryari rigeze ku bice 42 kwijana vya PIB mu mwaka 2025, no kwiyemeza kw'abarongoye igihugu gukomeza ubutunzi bw'igihugu no gushikira iterambere rikomeye rirama kandi rishikira bose. Ibinyamakuru bitandukanye vyaragarutse ku no wa 22 Rusama ku nama yahuje ishengero Methodiste Uni mu Burundi n'abagwizambuto mu ntara ya Butanyerera mu ntumbero yo kubahimiriza kwitaho cyane uburimyi bw'ibihoke. N'inama herirongowe n'umwepiskopi w'ishengero Methodiste Uni mu Burundi Emmanuel Sinzohagera, aho yavuze ko iryo shengero ryiyemeje guteza imbere uburimyi bw'ibihoke mu gushiraho uruganda ruzotunganya amavuta akomoka kuri ico gitegwa. Nkuko bishikizwa n'ikinyamakuru Ho Nouveau, ngo habitavye iyo nama bavuze ko uwo mugambi ugamije guteza imbere abarimyi mu kubaronsa isoko ry'umwimbu wabo, hamwe no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu biciye mu gutunganya ibiva mu burimyi mbere yuko birungikwa hanze y'igihugu. Josiane Manirakiza, umuhinga mu burimyi bw'ibihoke akaba anajejwe iterambere mu ishengero Methodiste Uni, yavuze ko ico gitegwa cyahoze kirimwa cyane mu Burundi, ariko ngo caciye gisubira inyuma kukubura amahinguriro gihingurirwamo. Iryo shengero rero Methodiste Uni ngo zizoronsa abarimyi imbuto zo gutera, hanyuma ikazogura umwimbu bazo kwimbura. Turabandanya nano makuru yanditswe mu binyamakuru. Abanyeshure barenga gato 85 nibo bitezwe kuzokora ikibazo ca leta co mu mwaka w'icenda c'umwaka 2026, n'ikibazo kizokorwa kw'igenekezo rya 2 gushika kw'igenekezo rya 4 ruheshi uyu mwaka. Vyashikirijwe rero ku wa gatatu uheze n'umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe inyigisho zo kwimenyereza mu ishure shingiro n'izinyuma y'ishure shingiro mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi Almenegide Burikukiye. Ni mu gihe rero ariko baratora ico kibazo bugaranirwa mu nyubakwa z'ikigo
bari bagiye gutorera ko ico kibazo. Radio Scolaire Nderagakura yandika ko MNJD urikukiye yamenyesheje ko bazokora ico kibazo abakobwa haribo benshi bagera ku bihumbi 52 mu gihe abahungu barenga gato ibihumbi 33. Amatoni 10 y'ubwoko bw'umuceri w'ibivyagwa niyo ikigo c'akarero c'uburimyi c'abashinwa cahaye ishirahamwe ry'iterambere mu kiyaya Cimbo kuwa 21 Rusama. Ico kigo c'akarero c'uburimyi c'abashinwa kiri Igihanga muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura niho cahimbaza ku ncuro igira indwi ibirori vyo gutanga udushimwe ku barimyi b'igitegwa c'umuceri w'ivyagwa tugizwe n'amafaranga n'impapuro ziteka ku makoperative, amashirahamwe ya leta, abantu ku giti cabo, abafundi bahawe ivyigwa vyo kurima uwo muceri hamwe n'abahinga b'abashinwa bakorera muri ico kigo. N'ibirori vyatangujwe n'urugendo shure mu ntumbero yo kuraba uko ico gitegwa c'umuceri w'ivyagwa gitegurwa kugira ngo hagwize umwimbu. Ikinyamakuru c'iradio nkuru y'igihugu kivuga ko umuserukizi w'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi yavuze ko uburimyi ari isoko ry'iterambere haba mu gihugu c'Ubushinwa no mu gihugu c'u Burundi, ibituma n'umunyagihugu agira amagara meza. Ngo nico gituma bahisemo ushikira Uburundi muri ico gisata c'uburimyi mu kwiteza imbere, gutyo bashikire nimbona kazoza y'Uburundi mu mwaka 2040 mu mwaka 2060. Umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi akaba yavuze ko kuvaho ico kigo c'akarero mu burimyi c'abashinwa kigiriye ku kivi ngo umwimbu w'umuceri w'ibivyagwa wariyongereye uva ku itoni 3 ku hegitari uja hagati y'itoni 10 na 13, kandi ngo uko gushigikirana hagati y'u Burundi n'Ubushinwa ngo bigaragaza ubucuti buranga ivyo bihugu uko ari bibiri. Hanze y'igihugu, umuyobozi mukuru w'ishiramwe OMS gitaho amagara y'abantu ku isi Tedros Adhanom avuga ko ikiza ca Ebola kiriko kirakwiragira cyane muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo kandi ko giteye amakenga menshi. Ikinyamakuru Okapi cerekana ko mu butumwa yashize ku rubuga rwa X kuwa 22 Rusama uyu mwaka yavuze ko hamaze guharugwa abantu 83 banduye kiza ca Ebola, ivyemeje n'ibipimo hamwe n'abantu indwi bamaze kwitaba Imana. Ariko OMS kavuga ko igitigiri nyaco gishobora kuba kiri hejuru cyane kuko hari abantu bashika 750 bakekwa ko banduye hamwe n'abashika 177 bikekwa ko bahashize ubuzima. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Tedros akaba yavuze ko ikiza ca Ebola kiriko gikwiragira n'ingoga muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. OMS kaba ngo iriko irasubira gusuzuma urugero rw'ingaruka z'ico kiza naho ubu gwashizwe ku rugero rwo hejuru cyane muri ico gihugu, rwo hejuru mu karere ariko rukaguma ruri hasi kw'isi yose. Kaba yavuze kandi ko umutekano muke uri mu seruko bwa Congo uguma ubangamira ibikorwa vyo kurwanya ico kiza no gukurikirana abagwaye. OMS ivuga kandi ko yongereje abakozi bayo mu ntara ya Ituri ifatwa nk'icicaro gikuru c'ico kiza kugira ngo rero bashikire abanyagihugu bahuye n'ingaruka zaco. Abantu 28 barishwe kuwa kabiri igenekezo ya 19 Rusama mu gihugu ca Sudan ni nyuma y'igitero cakozwe na drone ku isoko iri mu gisara ca Gibaj, ko amakuru ava mu bitaro hamwe n'ababibonye. Igitero ngo carakomerekeje abantu 23, bivugwa ko rero drone yateye ahari uburiro bwuzuye abantu benshi mu isoko rikuru rya Gibashe nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Le Monde. Ababibonye bavuga ko drone yabanje gutera imodoka y'abagwanyi Force de Soutien Rapide ihitana abantu 3 bari muri iyo modoka, hanyuma igaca itera ubwo buriro
bwarimwo abantu benshi. Igisirikare ca Sudane cyarahakanye kugira uruhara muri ico gitero, kivuga ko kidatera abasivili ahubwo ko kigaba ibitero ku bibanza vya gisirikare gusa, harimwo imodoka z'abagwanyi hamwe rero n'ububiko bw'ibigwanisho. Intambara imaze imyaka irenga 3 hagati y'igisirikare ca Sudan na FCR imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, tuma abarenga miliyoni 11 bahunga izabo, bituma rero ibikorwa by'ubutabazi bitagenda neza nk'uko bivugwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Ni nano rero dusozere ano makuru yanditswe mu binyamakuru. Tubashimire mwebwe mwese mwariko muyakurikira.